amahoro y'Imana bane namwe muri kumwe na Kimamara Moses. Reka mbangusana n'ingoga kugira ngo sinze guteba kubera nibirebere hano. Uyu mugabo ngoma ndababwire ari mu Burundi. Uno mugabo ngoma ndabereka ari mu Burundi. Rimwe ngoma ndavuga inshuro 10. Uno mugabo ngoma ndabereka ari mu Burundi. Ari mu Burundi. Uno mugabo ngoma ndabereka hano. Mumvuriza no majambo yiwe. Byamundi nama nababwiye. Areka bivugira ku butaka bw'u Burundi. Reka mubanze mumvuriza hano. Mabarundi turageza aho twikangura enda twikanguri n'ukuri kandi n'ikintu ubutumwa ndiko natanga twikangure kuko turiko turasinzira indi bihugu bitera imbere bigira gute amabara bamera neza amashuri meza ama university abantu bava mu bukene ivyo ko ari byo tuzi none tuzabirohango nuko turiko turasenga gusa cyane oya abanyaba gusenga ryo bice biteza imbere igihugu Murundi ngira baciba puissance je ndavye gende twirwa mu maswe nibikorana basha puissance imwe yoguruka gutya abantu bose bakandi yo basengeye ari kwitire by'igihugu nabijya ngo bigabanya kuko ibyo gusenga no gusinziriza nje ndabisubi ega yayivuze karimo ni gusinza abantu bakuba ngo ibyo bintu gwanyoti niburi biboneye ku mukuru w'igihugu naho nyene yari nko ku misi mikuru baje bagenda nyene muri byo bikorana uburyo mu mutwe wese yifitiye ivyiwe nico gituma navuga nti nibagaba ahubwo leta ije hejuru y'amadini nayo ko rikirakora neza we uje urakunda Imana uri kuri aka pastor ubona mbiyo mbano utarabona uguma ngo urakunda muga abantu ubona bagenza uri kwabahonyanga ugira iki muka vuga ngo ukunda Imana iyo Mana nishika wari kubahereza ukarishira pastor nivyo nuko bobeshi nta muntu akunda Imana ari karahonyanga abantu abona gutya ngo hano muravyumvise no mugabo mega bamitane barindera mwe bagiye ngo bagiye hano ngene babitura mugabo ari mu Burundi ati ntabwo ushobora gukunda Imana uri kuhonyanga abantu arikavuga ibintu byo mu Burundi arikavuga ibintu by'amasengesho twamamo ngaho bari gusenga mukanya bari gusenga buri gihe bari gusenga ati leta nije hejuru y'amadini kubera kuno munsi ibintu by'amadini umenga biri hejuru ya leta mu byo gusenga gusa iterambere ntaryo nko yabivuze amashuri za kaminuza ibigezweho ibikorwa bya leta amabarabara indege imihanda myiza amatara umuyaga nkuba amazi umutekano ivyo byose ntabyo kubera iki gusenga byonyene gusenga ariko butaka bw'u Burundi arikavugira mu Burundi mu muvugurutse apana ngo Moses ngo ari kure ngo yerekane Burundi nabi uyu ari mu Burundi ndani mu Burundi arikavugira indani mu Burundi kandi bino n'ukuri hanyuma hano rero ngo marabumvishe kandi mwumvirize iyi video hano irimo amacako buri mwihangane gatoya no mugabo yarikavuga ukuri nawe ari mu Burundi ari mu Burundi byamundi bavuga ngo nabantu bakunda Burundi cyane niko bigira yasize mu bwoko ngo abanyamurenge je sinabishigikiye ivy'abanyamurenge mujwire ku ruhande ariko mu bintu ariko aravuga ni byamundi ndababwira reka muvurize kano kamara maza M23 mu Burundi rimwo reka muvyumvurize hano biriko bivuga no mu Burundi ari mu Burundi kandi avuga ko akunda Burundi apana je ndi hanze reka muvurize mukomere cyane bavukanye basateretse turi kumwe ku rugamba rw'amahoro mu Burundi jewe ndavuye mu gacerere narimwo kugira ngo ndababwize ukuri hari ibintu biriko birabera mu gihugu cy'u Burundi abarundi ubwabo b'indyamunyu kandi b'inkoramutima mu gisirikare no mu gipolisi ndetse no mu ntwaro badahagurutse ngo berekana aho bahagaze mu bijanye n'ibibazo biriko birabera mu Burundi na cane cane ikibazo c'umutekano muke uri kurabera ngaho hakurya mu gihugu ca Kongo twagomba tubatangarize yuko igihe tari kera cane ingabo zacu z'u Burundi ziri aho hakurya muri Kongo ntako zitariko zirakora kugira ngo zishobore kugarukana amahoro n'umutekano zongere zikingire n'igihugu cabo nk'uko babisezeranye rero ikibazo turiko turagira niki turiko turaraba mu magroupe ari hirya no hino hari abantu bariko baritanga barondera amakuru hirya no hino mbere bagashika no kuri tele bakabona ibiriko biraberayo nagomba ndababwire ubupfu n'ubupfane Goma na Kongo bwagiye kugira bagiye gufata ibintu minenegwe baza kwiyumvira kwifukura bamaze gushikirwa n'akaga ariyo mpamvu ubona ariko hakoreshwa ingufu nyinshi kugira ngo umutekano wongere ugaruke aha rero ndashobora kuvuga nti mu Burundi hari umuntu yigeze gucisha message yanditse anye mu magroupe atandukanye mbere iranashikana kure no mu bihugu byo hanze uwo muntu
yerekana neza amakenga afise ku bijanye n'umutekano w'igihugu na cane cane mu gisagara ca Bujumbura. Bantu mujeje intwaro mu gisagara ca Bujumbura, ba musitanteri, ba chef de zone, bakuru b'imitumba, aribo ba chef de quartier, bantu mutwara abanyumba 10, nagomba ndababwire ko nyumba mutiyumvira ko igisagara canyu coba kiri mu minwe y'inkozi z'ikibi, uko no kwihenda gukomeye kandi gukomeye. Ni ukuvuga ko umwana w'umuhima arategura ikintu akagitegura neza, aje kugitegura akagihereza umwanya wo kugikorerako, ntagikora gihuruduka, ararindira umwanya. Ndabibutse ko aha mu gisagara ca Bujumbura huzuyemwo abanyamahanga batandukanye, na cane cane abakongomani ubwabo baza baje kurondera ubuzima, n'abanyamurenge baje bitwa ko ari impunzi. Nagomba ndababwiza ukuri, abantu mufitinisha ikintu citwa umunyamurenge, umututsi w'umunyamurenge, mumenye ko muriko mufitinisha ikara rya kako riri ku muriro. Ni nko gufata urusasu ukaruterera mu ziko ukaca usanza amagara imbere y'iryo ziko, mu bisanzwe ubu uri umwiyahuzi. Abanyamurenge baramaze gusanzara mu gisagara ca Bujumbura. Nimugende murabe abariko barahunga baza bagana igisagara ca Bujumbura n'abanyamurenge nyene, kandi abo nyene harimwo abanyamahanga baza bavuye za Canada za hehe, ukibaza impamvu umukanadiye afise ubwene gihugu bwa Amerika ashobora kuva muri Canada agaca muri Kenya agaca mu Buganda, akava mu Buganda kurira indege akaja mu Rwanda, akava mu Rwanda akaruhukira i Burundi, akamenya ihoteli ashikiramwo, akamenya n'imisi azohamara, mbere akanakubwira yuko atakintu ariko arakora, ariko aritemberera gusa yirabira ubwiza bw'u Burundi. Bantu b'Imana, twagomba tubabwire ko amakaritsiye nka yose mu gisagara ca Bujumbura mukaza muhana nkahangwa, abanyamurenge bayisanzayemwo ni bice nka 40% by'abantu b'abanyamurenge bari muri kino gisagara, na cane cane mu mahoteli, no mu mihana y'abantu. Amazu menshi bariko arapangwa ku buryo chambrette imwe ushobora gusanga ibamwo nk'abantu 10 canke 20. Ivyo rero baraza bagafumbatisha amafaranga abajeje intwaro, na cane cane kuva ku banyumba 10 gushika ku bakuru b'imitumba. Aba chef de zone hanigiye batanabimenya, ariko mugabo iyo babimenye nabo mbega bakora iki? Abajeje igipolisi mu mazone, abajeje igipolisi mu makomine, abajeje igipolisi mu ntara ndetse no mu gisagara, mbega iyo raporo baba bayishikiriza umushikiranganje wo kwivuna basi hamwe n'umushikiranganje w'umutekano w'igihugu w'abene gihugu? Atagikozwe ubu hari hageze yuko umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, umushikiranganje wo kwivuna basi bamera nka kurya kwa mahasa, bukuru na butoyi badasigana, bama bafatanya amaboko, bakama bariko barabonana canke bakarondera ukundi buryo bahura kugira ngo bashobore kuza barakemura ikibazo c'umutekano. Umupolisi canke umusirikare ntazoza kugwanya umwasi mu gihe uwo mwasi bahagararanye. Mu byo tuzi muri kahise kacu, kirazira ko umwasi umuha umwanya ngo akwegere. Umwasi wamumenye umugwaniriza kure y'ahantu usanzwe uherereye. None hari kwakorwa iki kugira ngo tuzibire aba bantu tutazi iyo bariko barazanana? Ikindi naco, ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano nibufata ingingo ruhasha canke zihutirwa mu bihe bitugoye, mu gihe aba bantu bariko barahunga bagana igihugu cacu, na kare mubona ko Buvira na Bukavu batari kure cane hafi y'igisagara ca Bujumbura. Ni koko kuba bahunga si kibazo, kuba bahunga umuntu wese arahunga, twese twarahunze. Nibategura amakado de déplacement, nibategura ahantu bashobora kubashikiriza, aho hantu hacungerwe n'abajejwe umutekano, aba bantu bamenye yuko bacungerewe kandi batoshobora kwidegemvya. Umuvukanyi wacu yaratanze message aratubwira ati yamara ntihabeho itangazo canke habeho gufatikanya mu bikorwa. Mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu natume ko abajejwe uburere, atume ko abajejwe amashirahamwe mpuzamakungu kugira ngo bikunde begeranye abantu babo basanzaye barahora mu makambi y'impunzi hirya no hino mu gihugu. Ayo makambi basigaye agaragara nta muntu n'umwe ariyo, bose bariko baritemberera.
abo bantu ntituzi ivyo barimwo, bamwe baraboneka abandi ntibaboneka. Abo bantu basubizwe mu makambi kugira ngo bikunde uruja n'uruza rushobore guharurwa kandi rushobore kubonekana ingene ruko ragenda. Ariko ico byo byose nta kiriko kirakorwa. Rero twebwe uko tubibona kandi tubikurikiranira hagufi nuko umunsi umwe igisagara ca Bujumbura kizokwikangura kiri mu muriro kitagira gitabara. Aho tubivuze kubera ko tubona uburorero buriko burabera hande mu bindi bisagara aho hiyo hakurya muri Kongo, ukungene bagiye baripanga n'ingene bagiye baratunganya urugamba rwabo rw'intambara. Rero ntidutererekana igikorwa inzego z'umutekano, nimuze mufatane mu nda, ico gikorwa gikorerwe mu bumwe no mu rukundo kugira ngo dushobore gukingira igihugu cacu n'abene gihugu n'ivyabo. Ugiye kwitegereza mu bisagara vya Gitega, bisagara vya Ruyigi, bisagara vya Muyinga na Ngozi, ahantu hose usanga umuntu yitwa umunyamurenge ahaja ari umwe, inyuma y'indwi imwe usanga bashika 10 canke 15. Abajeje ntware bakarabira hasi bakitekerereza bakanuma bakabona ko mengana ibisanzwe. Tugomba tubamenyeshe yuko aba bana b'abantu ayo bariko barakora muri Kongo, nk'uko umuhinga w'umunyamerika yarayabivuze mu vya politike ati nta kuntu ufata Kongo udafasha Burundi. Bategereza gukora ibishoboka byose kugira ngo intambara yake mu Burundi narijya babona yuko abarundi aribo babangamiye muri ico gihugu ca Kongo, aribo bariko barababuza amahoro kugira bashike ku ntego zabo. Bategereza gukora ibishoboka byose kugira bahungabanye hagati mu gihugu kugira ngo inzego z'umutekano zijuragirike ziburi ico zifatana ico zireka. Aho rero turiko turabura 2015 twabitanguye ukunyene babifata minenego, ariko noneho mwaragiye mubona ivyagiye birakurikirana. N'ubu turiko turakoma induru. Ujeje igipolisi mu ntara ya Bujumbura, ujeje igipolisi mu gisagara ca Bujumbura, maire de la ville, umushikiranganje wo kwivuna abansi, umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, nimuhaguruka ico kintu mugihagurukira umutekano utarahungabana mu maguru masha, kuko hazogera igihe nimbonera kure zitaronka ico zikora kandi zitaronka uko bizigwanira canke zigwana ko abazo, kubera ubwinshi bw'abo bantu bazoba bamaze gukontorora ingene abo bantu bariko barakora. Twege nibwo tutabahiga, bobo baraturaba baratwiga mu gitondo gushika ku mugoroba. Umuntu wese yogira ico akoze kugira ngo iyo ishikira abo ijejwe gushikira yo itanga kugira ngo twumve ko twokoroherwa na cyane cyane mu gucungera amahoro n'umutekano muri bwa bumwe bwacu. Ntiharamba Burundi n'abarundi bo bene bwo. Imana iturinda kabi n'akabibi kazoza. Jewe ntabwo shigikiye kurobanura ngo abanyamurenge ngo baje ngaha mu bafate oya baciye kinge abantu bose ye nivyo nemeranya ngaha nabo. Ariko bino mazigenda bibabwira nguma mbivuga abarundi barasinziriye. Nukuri ko Imana abarundi barasinziriye. Jewe ndafise ivyemezo n'amakuru yuko M23 yamaze kugira mu Burundi. Ndafise amakuru. Ndafise murumva yuko nuno hano ariko avuga byo, urumva ntibavuga ntibanegwa umutekano ntubabaza, ariko ngo turinzwe he nta na hamwe abantu bariko bingira uko bagomba, impunzi zije ahantu zigomba. Nukuri niyo mpamvu nababwiye mbere nti mukishinga ayo manyama yanyu, ayo manyama M23 izobarandura kuko mu gihugu irahari, yaragezeyo mugoma mwitonde kandi mwirinde guhohotera umunyamurenge. Dufatiye kuri bino reka ndabere ku kuntu hariho abantu binjiye, harimo n'abamaneko, harimo n'abagomba kubafata. Reka muvurizigire mu nama nkengu z'amateka naho bariko barabivuga, ariko mugaca mutangura kubagwanya. Ikindi kibazo nyakubahwa mushikiranganje gikomeye kandi ejo gishobora gutera ingorane mbona zidasanzwe aha mu Burundi, cyane cyane nka mu gisagara ca Bujumbura hari abakongomani benshi cyane bariko baragura amaparisere n'amatongo, bariko barubaka ku bwinshi, kandi bose barafise amakaranga muntu abemera kuba arabene igihugu b'i Burundi, kandi babifashwamwo n'abarundi. None nka mwebwe mujejwe imigenderanire y'urundi n'andi makungu, muriko murakora iki kugira ngo ejo cyangwa ejo ibyo bintu by'abakongomani tubona biri ku muvuduko udasanzwe ntibize biteze ingorane? Uno musi ugiye ku isoko gusuma ugahuraho n'umukongomani yaje gusuma bamukiriye 5,000 ku kintu cy'igihumbi ntareka kuyariha, bigatuma n'abene igihugu b'u Burundi batoroherwa kwa bosuma. Murakoze nyine iteka ku mwanya mu mpaye. None baje bakabi wacu
kubera iki mweho mutoja kubi wabo kubera iki mugira ubwo namwe genda mubi wabo utiduha amatongo uko bakamapana tweti duhe uriya ntuze ni none ko ari dona ganya mugabo wewe uguma hani Bujumbura ubona bisukira uzozuhe Kenyamenyo umunyekongo mubuza yuko atoshobora kugura parcelle upfumushiraho upfumurondera izindi mvo mugandi wo bivuga uko mugasinzi kuri umurundi ugiye kugura parcelle Kigali boyigwa mwana byonse ariko nibaza ko atayobogwa bakumenye namwe muca mugira uko nyene namwe baje ntimubaha n'aya maratification nyakuba mushikiranganje nababwiye muri rusanzwe meruka ko y'abakongomani basanze abakongomani benshi bafite uburangamuntu bw'u Burundi kandi bwatanzwe n'abarundi muga muri ko muravuga yuko ataco byishe je nkumperuka kumva makuru ahantu yuko mugasinda yafitiye ibyemezo ko sinabandanije ngo ndabirondere ko ari umukongomani atwara udukaritiye tubiri two muri commune two muri zone ya Kinama none n'ibyabandanye uko mubaha ubwo burangamuntu mbega murabakontorora ko bari mu Burundi by'ukuri bakwije ibisabwa n'amategeko abyumvise wowe ntabwo abuza abanyamurenge abuza abakongomani abakongore mwabyumvise barabivuze hari abantu bari mu Burundi bariko baravyonga bazana ibiturire ntibaraba ntibabafata genda namwe none genda mugure genda namwe genda mugure genda niyo mpamvu tubabwira ngo muteri igere gake baramaze kubashwaramwo muteri igere gake ahubwo mitwaze marefu ejo M23 yarabandikiye ikete nijyandikiye twebwe abarundi ati nimba mugoma amahoro abasirikare banyu mu bakure ngaha muri Kongo hano turi mudadaza barabagezemwo niyo mudadaza barabamena umutwe niyo mudadaza barabagezemwo nimwe mwanebwe munamwe gusa amateka nako batagize uno mugabo bamwiruka ko ngo bamuhohotere kubere yabivuze barababwira ntimubumva uyundi mugabo hano yavuze ati yewe nga mwarinjiranwe ntaco leta irikira ko baguma bihoreye gusa mwarinjiranwe macecetse reka binjire nimwe mwege mwabiteye muza kwiteza intambara ngaho mutazi reka ndabereka kano ka video ingene bano banyagihugu ba Kongo bariko berekana M23 aho ingabo zimwe harimo n'izo Burundi n'iza FARDC zari zinyegeje cyo ndababwira cyo ndangiza ngira ngo murabibonye hano yino ntwaro yaremereye abantu haragira abantu bakarambirwa izi video nyinshi zifatwa n'abanyekongo ubwabo iyo FARDC cyangwa abarundi bagahagera wazarende gahagera abanyekongo ntibaryoherwa ntibakamera ntibafotora ntibavyerekana ntari bwavuga bati M23 iharya ekada baraceshika bati bino bigesera bituveho mugabo M23 ihageze abantu bifata amafoto bararyoherwa gwaruka rubaje inyuma ruti ngabaryaho binyegeje mu wazarende ngo urya hari umurundi yinyegeje hariya umufaridasa yinyegeje hariya abanyekongo bose bakorera hamwe gwaruka abanyekongo bariko bakorera hamwe Nati nguri aho yinyegeje ngo tuberekana binyegeje bariko barabatikagura niyo mpamvu biruka because barambiwe n'imiyoborere mibi barambiwe no gutwagwa nabi barambiwe no kuyoborwa nabi ini leta ya Kongo nayo yavyiteje nebusamari yabwiteje uko ugiye kuraba kunta abanyagihugu abaturage bitayeho M23 naho ngasangira n'indero yifata neza abasore b'indero no kwifotoza barinda kubishiramo ikinyabupfura ukavuga uti bano bantu bari n'umwuga so now rero bantu b'Imana mukoresha ubwenge mu Burundi mudakoresheje ubwenge karamaze kuba mushake mu ntuke muzovyemera igihe kimwe muti byabindi wa mugabo yavuga kwari ukuri kaza mumva n'abarundi gaha bavuga yuko bakunda igihugu basi cyane naho babase mu by'ubwoko je ntagomba ko bijamwe
babivuze cyane bavuze yuko leta isamara ko musamara ko atanumwe ariko aravuga kandi abantu baguma bishkuragiza bizana bagenda ahantu bagomba muga barindire cyo tuko turaseka toto musakiki baramaze kubaheza babafise mu ntoki kuzoba gukocora gusa